Girl, look at me, tell me what you see. Mu bihumbi n'amajana turi babiri, please niamini. Ntamwiranda kwisi ila stay na mimi. Girl, wendo mama wa muhimu sana. As I am blue when it pink tunaendana. Zigizaga bamba. Kaze bakunzi ba K9 TV mu biganiro vyacu tubashikiriza ama-interview atandukanye turi kumwe na bastar bani wacu mu Burundi mu muziki mu tugendegene ndetse no mu bindi bitandukanye ni biganiro vyacu rero nkuko mu bimenyereye tuvugisha bari bo bose ku buzima bwabo mu buzima bwabo professionnel mu byo bakora ndetse no mu bindi bitandukanye kuno munsi rero ngira murabibona cyane turi kumwe n'abagize umugwi Swagg Team 257 hano mahoro cyane. Yeah. So ikibazo cyambe umuntu yibaza no musi ko dufise babiri bo muri Swagg Team. Ko muri babiri. Bo turi babiri parce que abandi bafatiriwe urabona tukora umuziki mugabo akabari ubundi buzima. So reka tuce tera ngaho nyene ku tabazi urabona mu ndirimbo nk'umugwi ari kumwe wese kwizina giwe you artist. Yeah, hello it's your boy, my name is Molly the baddest vocalist. Yeah. Wajaji selector man easy bombo clat me abuda them bless. Yeah, my bro meze neza rero. Ego turashima. Bomb man. Yeah. So gatoyi muducishiriza ko muri babiri na muri babiri mudakwiye mweza karirimbo gatoyi. Yeah, girl look at me, tell me what you see. Mu bihumbi n'amajana turi babiri, please niamini. Ntamwiranda kwisi ila stay na mimi. Girl wendo mama wa muhimu sana. As I am blue when it pink tunaendana. Zigizaga bamba. Ni Swagg Team rero turi kumwe hano muri studio za K9 TV. So nk'umugwi kweriki agacerere kagize imisi. Ndashaka kukivuga k'ico kintu. Yeah. Agacerere mu bisanze mu bintu by'akazi urumva bibaho. Yeah. Yeah, bivana n'ibintu muba murimwo. Mipango nyene muba muriko muragira. So comme ça, ari mipango gufata umwanya. Kaba nibindi ubikora giturumbuka so nimushaka ibintu byiza uritonda. I think yeah. And please turumugwi. Yeah. Turahura akaba n'ubundi buzima ku ruhande apa y'umuziki. Yeah. So yeah. C'est comme ça. Yeah. Ni ibintu bitandukanye bizabira bashikira none umuntu aribaza ko no munsi twe tuzi ko tugiye guhana mu Swagg Team twa tumenyerekera muri kokwica muri kilimi ubu muri babiri mbega twavuga amarumera ariko araca hirya no hino ati Swagg Team ntibagikwiye bimeze gute? Bon urabizi Swagg Team ubwa mbere turi umuryango kandi twari bon kuva na kera twari umuryango w'abantu benshi. Yeah. Benshi cyane benshi n'ubu turacari benshi hariyo ba Jolly Swagg, Chris Boy, La Night, Akim Pedro, Easy, jewe Saigon Gini akaba na Red Bado. Yeah. Bo yo ni mwari mumuzi mugabo ubu mwamaze kumumenya parce que amaze kuririmba mu ndirimbo zitari zikeya. Yeah. Yeah, bon Swagg Team gusambuka sinibaza ko tuzosambuka parce que turi famille twatanguranye kuva tukiri bato turakurana turazinanye. Donc sinibaza ko tuzofa dusambutse ni juste yuko management yacu yabaye nku sinzi ukuntu bivuga bica biraba nku kumenga birakwamye gatoyi mugabo ubu tugiye kandi kuduga. Yeah. Ariko ako kantu uvuze ati kuri management yanyu aho kuntu byahabaye iki? Bo habaye iki management yacu mbo manager wacu yarafatiriwe gato yaragenda nitwari tuzi ko yagiye après turatangura kwifasha twenyene donc nibigoye wenyene urazi umuziki mu Burundi udafise management nivyoroshe. Yeah. Yeah. Bon management ubu Swagg Team nta management ifise. Ubu na management dufise à part abo twara turirimbana bagira ico bafasha kugira umuziki wacu gume hejuru. Yeah. So none muhaye mukora gute kugira ngo mushobore gusirimenta ivyo bindi vyose kugira ngo mu minsi z'amasubire ku murindi mwahoze? Yeah, bo twebwe ikintu cyose dushaka gukora tugishira mu maboko y'Imana. Yeah. Nico kintu kwanza ca mbere. Parce que je novuga yuko umurozi wa mbere wacu ni Imana. Yeah. So umuntu aribaza kandi Easy Boy.
Yeah. so umuntu ariko aribaza Swagg Team murabona ko mushobora kugaruka mufise wa murindi mwahozeko ntitwovuga ko tubona ko dushobora kugaruka it's a must kugaruka ni must kandi urumva bizoba kandi abantu bazoryoherwa nakazi ni juste effort y'akazi ufise ingene ugakora seko ico gituma bwambe nakubwiye like shaka ikintu ciza rakirindiza kwanza umucumviriza think twice ni kino kora ngaha ni kino shira ngaha kugira niyo shikiriza ikintu mu bantu nkaka novel sinzi ko tuvyumva ko birumvikana so umuntu aragira ati mu ndirimbo tugira tuti zitatu ziheruka zibiri ziheruka Mamilo na Kokwica niko twovuga ndibaza mvuga zibiri za nyuma izo mwahere musaraba zitatu weekend twako tuvuga izo zibiri basi dufashe ko tuvuga zitatu muri zitatu zibiri ni collabo byagenze gute kugira mwumvire kugira collabo ino ya DJ Paul nino ya Double J okay Kokwica nikananguriye kuri Kokwica parce que niyo ndirimbo kwanza ifise na video ni projet yari ihari since hama tuca tuyimura yari muri studio runaka tuca tuyimurira kuri studio ya Bantu Boy shise muri mu nyubako za Bantu Boy urumva hajya tube dufata nk'umuryango even if turakora ego muri ako kanya na Double J yarahari adumva projet umva ko imuryohe twese nyene turamubwira ati bro feel free bishaka urashobora kuyijamo ni bon ntacyo bitwaye kandi byo kongera nakandi kanovera keza bikazana good taste of music something like that so ivyamuguye nabi carabyemanga ati ntacyo vraiment dukore nk'umuryango n'ubundi muri umuryango turakora comme ça naho byavuye so Double J amaze kuja mu ndirimbo mwe mwarumvise neza ko touch yabaye nziza cyane of course is a hit maker kuri DJ Paul na Mami Love Mami Love ya DJ Paul na ya Swagg Team na DJ Paul bon iciyumviro gusa twiyumviriye parce que ni indirimbo y'umudiho mwe nyene muravyumva ingene idunda muti ingene kubita so tumva ati like why not tumushiramo DJ Paul vike n'umuntu wo mu DJ kandi mu DJ akomeye even if ni ibintu by'umuga atabijamo cyane mugabo umuntu afise ntuze muri music industry arafise power ukuntu abantu twese turabizi yego vuga ati ni bon gushiramo ama personnage atandukanye mu bintu by'imiziki it's better birafasha n'umuziki kuja imbere ahantu fans ba DJ Paul so they can know you bro cool. Tugaruke kwindi twagira tuti indirimbo yamenyekanye cyane ariko kandi yakera Killing Me kuri Killing Me na Big Fizzo nimwe mwaprocheje Big Fizzo cyane Big Fizzo koko menga yadimbo yabaye hit sana bon yabaye hit bon Killing Me ni projet bon yaratevye cyane parce que ni projet twayiteguye umwaka wose atari imyaka 2 kuva Big Fizzo kiri hanze tutegura projet so Killing Me maze gusohoka ni nayo ndirimbo mumenga mufise ama views menshi kuri YouTube 57000 imaze gusohoka mwarabonye ko mushyize ku yindi level na bo Killing Me novuga yuko ni indirimbo yaje kutwubaka ava imvura y'baby yari indirimbo yaje kuducira inzira niko no bivuga ama Killing Me nayo iba indirimbo yaje kutwubaka yego ide yo kuzana Swagg Team yavuye hehe twatanguye turabadanser kuri Lelière Lelière amashuri yito Lelière since ko muyazi yego hajya muri Rohero twarabadanser hajya baradufata nk'abana aho hajya avant batwita Lelière top dance after that tumva kumengo dansira turambiye we be like kukitu to tangura kuririmba ama mixtape tugire just for funny like that twatanguye kuririmba kera ama mixtape nyene n'amazina menshi twise groupe kugeza aho tugera kuri Swagg Team plus 257
So Swagg Team mwatangwe muri bangahe ubu muri bangahe ico gihe mukira abadanser turi benshi n'ubu turacari benshi yeah parce que havuye batanu haza abandi yeah n'abandi benshi bataririmba mugabo baracari moto yeah so fall down ubundi akaca yinjira kuvyorganiza bica bigenda gute ni nkande twagira tuti uyu niwe mushef twebwe dufise umurongozi umwe gusa ari we Remigira ari na manager yeah so Swagg Team ntiyugaranye abandi barashobora kuyinjiramwo abandi nk'ubu canke murakwiye bivana na Sadeva si kandi magroup agira ati turonse umuntu abidusavye aze kuririmba arashobora kuza mwebwe featuring ni bien bon featuring ni muga kwinjira muri Swagg Team no kwinjira muri Swagg Team ni bon sinovuga yuko nibikenewe nimbazi kuririmba arashobora kuza kiyungana natwe mu muryango gusa bizomugora kumenyera ingiso yeah so twebwe kuri Swagg Team rero ya kera twebwe kuri Swagg Team twitege kwiko buvuba ko mwagarutse Swagg Team imitagato nk'aka hit kavuba cyane n'iryari kumwa ma project ryari mugabo vuba very soon kabisa bintu bizomera neza bon hajya imyiteguro hajya biba myiza man uraza nje mu kibuga ukina utafise amantrene byo gutegura ikintu cyiza hamwe nagaca bashikiriza so igemo hamwe isanze unyuma y'amezi 8 mubona gute muto ibiharawe ni byinshi mirahiye nawe utagajije neza gusa ikintu kiye novuga game ni bon impinduka muri industry irakenewe siko kuntu game gumuhindagurika no musi haza style nshasha ejo hakazanutse aba artiste bashasha bakakuzanira utuntu dushasha niho bice biguhinege nawe bikaca bikugurura mu mutwe ukagira ubwenge bwo kwiyumvira ati comment est-ce que je vais faire kugira nanje ninasohora ikintu kitusuwe hongo kweli abakunzi ba K9 TV nivyo tuko tuganira na Swagg Team ni Easy Boy na Molida baddest nibo turi kumwe kuno mwanya ariko n'umugwi wa benshi ababiri nibo twashimye kwakira no musi nibo bashimye ko twabakira no musi kuko batubwiye bati ntibaje bose ntwaronka tufuna bakwiza so tiko turangiza ngira amafisa ko akajambo kanyuma mubwira abafana bari babanyatoye gose nka Swagg Team turashimiye abafanzi bacu ingene baguma baturindira kandi babandanye baturindira parce que very soon tugiye kubashira ibikorwa byacu kandi bagiye kutwumva babandanye badukunda gusa kandi bagume badusengera bless up demand mukwa kundi nyene nkumoli yabivuze merci à fond ku bantu badukurikirana haba mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu abantu bafise ku mutima umugwi Swagg Team we hope soon out we go release something good nuko reka tubashimire cyane abakunzi ba K9 TV twabwiye ko twe kumwe na Swagg Team desa 57 tugiye kuri YouTube babasanga ko kuri Spotify na ngira mwabibonye twagiye ko twabibonye ko bariko Apple imiziki yabo urayisanga ku platforms atandukanye na hanyura kujya kwakurikirana muri indirimbo zabo zishasha zigiye kuza ni zo bari basanzwe bafise ko hari indirimbo zifise uburyohe bwabo ndi nyene nka Killing Me tuze ko ari Killing Me ko kwica Mami Love igipasa wale n'izindi nyinshi na down nayo nyene rimwo nuko rero twashimire cyane twasemugire subscribe like na comment mu feedback kuri kino kiganiro ndetse n'ibindi twama twashikiriza ciao